umuherezi abwirizwa igihe cyose gutunganya ibitameze neza muri we, akatura ibyaha vyiwe vyo mwibanga. Gira umuntu waturira intege nke zawe. Wamuhereza uri kuranyumviriza, gira umuntu ushobora kugira ati jewe nukuri nsengera, ndumva ndiko ndanyerera, ndumva hari ibintu biriko birahinduka muri jewe, ndumva ntagikunda Imana ngo kare nawe ndayikunda. Gira umuntu uririra, gira ibitugu uja kuririrako. Abaherezi benshi ntibagira abantu babatiza ibitugu bashobora kuririrako. Hari abakozi Imana bakeneye ama deliverance, hari abakozi Imana bashobora kwibohora bo nyene ubwabo, bakeneye kwenda kwiyereka abaherezi ingeso utigeze wowe nyene ubwawe unesha iyo izo gukoza isoni imbere y'abantu benshi. Biravuga ngo abantu banje bakora ivyaha ku murango, ngo ariko abaherezi nabo bakabikora mwijoro. Canke abantu bakora ivyaha ku murango ariko baherezi abizwe ko ari abakozi Imana bakabikora mwijoro. Vuga mu majambo babikora binyegeje, abandi babikora ku mugaragaro. Ngabo abaherezi Imana ivuga ngo bakora ivyaha binyegeje mwijoro. Ijoro kuri twebwe si ijoro ku Mana. Imana kuri yo nta joro ribaho. Umurango n'ijoro ku Mana nico kimwe. Rero ivyo ukora mwijoro baza ngo abantu ntibakubona, mugabo Imana iba ikubona. Ico Imana iriko iradusaba nuko ibitameze neza muri twebwe umuhereza biza kudiringa navyo. Deal with your secret sins. Hari ivyaha vy'ibanga, za ntege nke zo mwibanga. Hari abantu fidelite yabo canke ubwizigirwa bwabo ari manque ya opportunity. Fata akanya ko kudiringa imbere y'Imana, ririra Imana, Imana nkiza, Mana ntabara nkuramwo kino kintu. Sinkeneye kuzomara mara imbere y'abantu, Mana ndakeneye ko uba ahantu hasukuye, ahantu hameze neza. Mana mfasha. Dongeye kubaha kaze ubwira kandi mu kiganiro canyu ibango ry'ubuherezi, mwamushikirizwa nanje Apostle Kevin Sibomana kuri no chaîne ya televiziyo Bugingo Busagutse TV, aho twabimereye yuko tuzoza turabaha ibiganiro bivuga ibijanye n'igikorwa c'Imana, gukorera Imana, aho nifuriza umuntu wese byukuri afise ico Imana imuhamagarira gukurikirana inyigisho tugenda tubashikiriza, kuko ndiza neza nakekeranya yuko hariho benshi bazogirirwa neza, hariho benshi batazohuba, batazoca mu nzira batakabizwa gucamwo, hariho benshi bazogenda bamenya vyinshi bashoboza kumenya neza kungene babwiza gukubita ibipfunsi vyabo ndetse no kwiruka. Hano Mones ko Paulo avuga ngo ndakubita ifusi n'inkusha, ndirukanga sinkutazi iyo aje, rivuga ngo arazi. Rero umuntu abiza gukunda kwigishwa, umuntu abiza gukunda gutozwa kugira ngo ashobore kubaho ubuzima bwo kumenya neza ico akora neza, kuko murabizi neza yuko biragoye kugira ushaka gukora ikintu tigeze utozwa kugenje ikintu uyirizwa kugikora. Rero tuvuga ibijanye n'igikorwa c'Imana, tuvuga ibijanye n'abakozi b'Imana canke abakorana n'Imana, tuvuga ibijanye nabo Imana yajeje umurimo wayo mu buzima bw'abantu. Ikintu kwizezwa canke iki kintu kuzezwa, iri jambo kuzezwa ni jambo rikomeye cyane gose. Umenye neza ko warajejwe, si ivy'iwawe, warajejwe. Hano birikoresha ijambo ngo ikibitsanya, ico wabikijwe. Hano birikavuga ngo umuntu niyeza akitunganya zoba igikoreshwa c'icubahiro kigira inaco ikimazi. Ubundi umuherezi ni igikoresho c'ijuru hano muri nosi kibuza kugirira nyeneco ikimazi. Ibi rero umuntu abimenye, abitahuye, biramufasha muri vyinshi, biramukingira muri vyinshi, biramushoboza muri vyinshi cyane gose. Rero hari amajambo tumaze igihe tuko turavuga, nabwiye ko nzobasangize ibintu ndwi n'urufatiro, ni amafondement yo gufasha umuntu wese byukuri yifuza gukorera Imana, ico abwirizwa kumenya. Ibi ndabibabwira nanje nongera ndavyibwira. Ibi ni kugira ngo bidufashe kugabanya urazi ubuherezi bwa kino gihe bufite amakosa menshi cyane gose. Vyukuri kubwo kwitwara nabi kw'abaherezi, ishengero yaratutswe, riratukwa n'uyu munsi, ishengero rakengegwa. Uyu munsi tubona ko vyukuri ubushobozi bw'Imana busigari imboneka rimwe mu nzu y'Imana. Abantu baraza bagwaye bagataha bagwaye kubera iki? Abaherezi batabaye abizigirwa, batabaye mu kibanza babwirizwa kubamwo ngo bakore neza ico babwirizwa gukora nk'uko ijambo ry'Imana ribabwiye. Rero impamvu tubashikiriza bino biganiro kugira ngo vyukuri
habe kumenya neza ico umuntu yizigizwa no guhamagara kw'Imana. Iki ni ikintu gikomeye cyane gose ukimenye nizera neza nakikanya ko by'ukuri kizokurongora mu nzira yawe mu rugendo rwawe ibintu bikarushiza kugenda neza. Tuko turavuga ibijanye n'ibintu indwi umuhereza bwiza kwa migice cyose ariko aritoza ni urufatiro nkuko nabivuze nivyo umuhereza wese abwirizwa kubakira ko ubuzima bwiwe. Mu biganiro vyarenganye tumaze kuvuga ibintu bibiri. Twavuze ubwa mbere ko umuherezi abwiza wenyene ubwiye kwisomera ijambo ry'Imana gutici wiwe arondera gukura gukuza ukwizera kwiwe kumenya ivy'Imana igomba gutahura umutima w'Imana inyuma yaho akongera agashira mu ngiro ijambo ry'Imana rimubwira. Ico nizere ko mwacumvise kandi mugiye ndetse kandi mwatamwe ndetse no kuvyitoza mu buzima bwanyu kudasoma ijambo ry'Imana kugira ngo uribwire abandi mugabo we kugisomera kugira ngo umenye wo bwawe wimenyere Imana ku giti ciwe. Ko nababwiye ko umuhereze ubundi abantu arongoye canke abo Imana imurungika ko kugira ico abakoreye bazoba ico we yabanje gucika. Ico kintu tukimenye kizotuma ibintu byinshi bitari bike bifata umurongo. Ico ukeneye ko abandi bakumviriza baba banza ubwa mbere na mbere ugiciko waramaze kugicika urazi burya amaso menshi aratwitegereza. Abantu benshi namatwe nabwira abakozi Imana bagenzi banje yuko hari amaso y'abantu ari brake kuri wewe ariko arakwitegereza. Ico uri kurakora cose aho uri kuragikora hose uburyo bwose uri kuritwara hari amaso ariko arakura mu mpisho. Kandi byo bibabaje cyane gose iyo ayo maso abonye ko vy'ukuri utari cakindi uhora ugaragaza imbere y'abantu canke mu gikorwa c'Imana. Ibi binzana ahantu canibuka inkuru yigeze kuvugwa aho hariho umupastori umuherezi ariko mugabo atari yitwara neza yaba mu rugo ntabwo yavyitwaramo neza na gatoya. Mu rugo aratubika umugore yarafata nabi abana biwe yari umuntu yikumda umuntu w'umunyangeso mbi cyane gose ku buryo muhira nta camwa vy'ukuri bashobora kumwamura ko yari umuntu atagaragaza ivyo yigisha. Umunsi umwe ngo ariko arigisha umugore amubwira ati genda kwishengero je ndaza kuza mu nyuma. Umugabo aragenda ariko arigisha abona umugore araje azanye ibintu vyo muhira azanye ibikoresha akoresha muhira abizana kuri podium. Abantu bibaza ngo Madame Pasteur yagwaye mu mutwe. Hamabaza ati vyuri kuragira nibiki? Aravuga ati ibi ndiko ndagira nibi nyene. Ati kandi ntiwibaze ko nagwaye. Ati jewe nkeneye kuza kuba ngaha twe nawe tubane ngaha. Hamabaza ati vyuri kuravuga nibiki? Mbwa kugira ngo nyene ntibibe ibintu bibi cyane imbere y'abariko barabitegereza. Aramubwira ati ntacu bisubize inyuma hama tuza kubivugana. Mu nyuma aramuha umubonano. Aramubwira ati kubera ikibijyo wabikoze? Aramubwira ati gituma nabikoze kubera ikindi. Iyo uri kuri podium muri kuri ijambo ry'Imana uri umumarayika uri umugabo uri umugabo w'igitangaza uri umugabo yuzura urukundo uri umugabo muzima. Ati mugabo yushitse mu rugo uri gikoko uri gisizimwe. Ati rero jewe imyaka nihanganyira myicane gose nkene kubana n'urya mugabo mpora mbona kuri podium nkene kubana n'urya mukozi w'Imana mpora mbona kuri podium. Cyo gutuma nifuje ko twokwimukiraje tuzana ibintu byose twibere hari kuko harya uri umuntu by'ukuri nkeneye uri umugabo muzima uri umugabo adasanzwe uri umugabo nifuza kubana nawe. Wa mpastor aturika ararira ntiyarazi ko ivyo akora vyakomerekeje uwo babana kuri urwo rugezo. Rero hari gihe kenshi novuga dushira umutima mu kubwira abandi natutari ko turibwira tubanze ducike ico tuza kwigisha abandi bisubiyemwo tubanze ducike umuherezi abanza gucika ico aza kwigisha abandi nayo ibisigaye ni inkinamico. Hari abantu benshi by'ukuri ivyo yakora ni inkinamico bonyene ubwabo barabizi ko ari inkinamico. Hamwe Imana yogaragaza imbere y'ishengero ivyo bakora mu kinyegero ntiboronka aho bakwigwa. Rero bavukanye baherezi by'ukuri ano majambo muyakire kandi muyumvirize kuko ndazi neza ko haco ashoboye gufasha ubuzima bwanyu. Uyu munsi ingingo ya gatatu canke urufatiro rundi umuhereza bwiza kubakira ko ubuherezi bwiwiwe nagwise ngo guhora wisuzuma uko bukeye uko bwije hanyuma ukatura icaha cawe canke ivyaha vyawe ugatungana. Urazi abaherezi
biravuga ngo abantu banje bakora ibyaha ku murango ngo ariko abaherezi nabo bakabikora mu ijoro, canke abantu bakora ibyaha ku murango ariko abaherezi abizwe ko ari abakozi Imana bakabikora mu ijoro. Vuga mu majambo babikora binyegeje, abandi babikora ku mugaragaro. Ngabo abaherezi Imana ivuga ngo bakora ibyaha binyegeje mu ijoro. Ariko ndakunze kuvuga no mu ijoro kuri twebwe si ijoro ku Mana. Imana kuri yo nta joro ribaho. Umurango n'ijoro ku Mana nico kimwe. Rero ivyo ukora mu ijoro baza ngo abantu ntibakubona, mugabo Imana iba ikubona. Kandi ijambo ry'Imana ratubwira yuko umunsi w'Imana izobigaragaza igihe utazoba wihanye. Imana izobishira imbere yawe abantu bose babibone. Hari abantu uyu munsi byo batanguye bakora mu kinyegero, Imana atinzira bizanana kuko Imana iba yavuga, Imana iba yakoze kugira ngo umuntu yihane. Mugabo ukora ko abantu batabayeho bisuzuma ngo basore muri bo imyanda iri muri bo, kurya n'umuntu abwiza kwinjiza impwemu nziza gasohora mbi, n'ubuzima bw'umuherezi no kwiyembwiza kugenda. Hari ibyiza ubwiza kwinjiza ugasohora na bibi. Rero ivyo bibi ugumiza muri wowe, ivyo nibyo bizo gukwegera akarambaraye. Uyu munsi ndashaka kuvuga gira umuntu waturira intege nke zawe. Wamuhereza uri kuranyumviza, gira umuntu ushobora kugira ati jewe n'ukuri nsengera, ndumva ndiko ndanyerera, ndumva hari ibintu biriko birahinduka muri jewe, ndumva ntagikunda Imana ngo kare nawe ndayikunda. Gira umuntu uririre, gira ibitugu uja kuririrako. Abaherezi benshi ntibagira abantu babatiza ibitugu bashobora kuririrako canke bashobora kwatura ko ivyaha vyabo canke amakosa yabo. Rero akazogera ahantu aza kumaramara muri karubanda, kandi yashobora kuba yabikijijwe canke yafashijwe imbere yuko birinda biratsitaza benshi. Reka tusome gatanu amajambo y'Imana ari mu gitabo ca Zaburi 139. Turasoma umurongo wa 23 gushika ku murongo wa 24. Ijambo ry'Imana navuga ngo Mana nsuzuma umenye umutima wanje, nuncace umenye ivyiyumviro byanje, urabe yuko hari inzira y'ibibi yoba iri muri jewe, undongorere mu nzira y'ibihe bidashira. Umviriza Dawidi ingene ariko arasenga, ingene ariko ari Imana ati Mana ndakwinginze nsuzuma umenye umutima wanje. Tuko turavuga kwatura gusora ibitameze neza muri wewe, nikuvuga mani majambo nuko wisuzuma, wikorera wenyene ubwawe examen novuga de conscience, nuko wenyene ubwawe wikorera introspection, wiyinjiramwo indani. Urazi igituma umuherezi atungana asora ibitagira ikimazi muri ko murasikija muri Imana avuga ngo ni wakuri ivyingira kimazi mu vyimbura kimazi nizo guhindura akanwa kanje, kandi amahanga azoguhinduka ariko wowe nizo kwigira uyahindukirira. Bikuvuga ngo mani majambo ico Imana iriko iradusaba nuko ibitameze neza muri twebwe umuhereza bwiza kudiringa navyo. Deal with your secret sins. Reka hari ivyaha vy'ibanga, za ntege nke zo mwibanga. Fata akanya ko kudiringa imbere y'Imana, ririra Imana uti Imana nkiza, Mana ntabara nkuramwo kino kintu, sinkeneye kuzomaramara imbere y'abantu. Mana ndakeneye ko uba ahantu hasukuye, ahantu hameze neza. Mana mfasha. Aravuze nsuzuma umenye umutima wanje, nuncace umenye ivyiyumviro vyawe bimeze gute. Hari abantu fidelite yabo canke ubwizigirwa bwabo ari manque ya opportunité canke ari absence ya opportunité. Hari abantu kubera ko ntiyaronse uwo basambana niyo mahigwe yagize, igituma atabaye umusambanyi canke atafashwe nuko ataronse ayo mahigwe yo kubikora. Ariko kandi mubuke Yesu avuze ikintu gikomeye cyane, aravuga ngo nuravye umugore atari uwiwe akamwifuza, biri jambo ry'Imana rivuga ngo nawe azoba yasambe. Mwene majambo Yesu arinjira agashika ibwina akavuga ngo no mu vyiyumvira abantu barakora ibyaha. Rero vy'ukuri ivyo vyiyumviro bitari vyiza, urazi bihera mu vyiyumviro bikaza bigakura ku buryo bizagera aho bivyara icaha. Ariko ndashaka wewe uriko uranyumviriza utahure neza yuko ubwirizwa kugwana kugira ngo ivyo vyo mwibanga ufise ubisore. Rondera umuntu, hari abantu babizigirwa, ugende umubwira gusengera urambarare.
namwe twabwira abakozi Imana, hari abakozi Imana bakeneye ama deliverance, hari abakozi Imana bashaka kwibohora bonyene ubwabo, bakeneye kwenda kwiyereka abaherezi. Yesu abwira Lazaro ngo nuko genda wiyereke abaherezi bagira ikibaguhamburure. Hari abantu babwirizwa guhamburugwa kubera iki? Hari ibintu byatsindanye byabaye byinshi cyane mu buzima bwabo, ariko ntibigera bavyatura, ntibigera barumdira kungene batunganya ibitameze neza mu buzima bwabo, mu bikaza kuba bibi cyane gose ku buryo uza gusanga bakoze amarorego. 44 bavuga ngo urabe yuko hari inzira y'ibibi. Hari abantu baherezi benshi bafise inzira z'ibibi, hari abaherezi benshi bafise muri bo ibitameze neza muri, kandi barabizi neza vy'ukuri ko biri muri bo. Rondera Imana, genda winginga Imana, utakambira Imana, uti Imana ndakwinginze gira ico ukoreye ubuzima bwanje, canke kumbura utumbere umuntu w'umukozi Imana mwizigirwa, ugende umubwira uti hari inzira y'ibibi iri muri jewe, fasha kungene nova vanwa navyo, fasha kungene ibi bintu bitonkwegera akarambarayo. Abakozi b'Imana, abaherezi babwiza kudiringa n'ivyaha vyabo vyo mwibanga. Iki ni ikintu gikomeye cyane gose. Wisuzume, birivuga ngo mwisuzume kuko ari mwebwe mwiyizi, menya neza ibiri muri wewe, hanyuma ibitagira ikimazi ubisore, ntibiza kubana nabo, kubera ko ivyo nivyo bica biza gutuma ubuzima bwawe bw'ubuherezi butosekara. Kuko umbiriza ingeso tigeze wowe nyene ubwawe unesha, iyo izo gukoza isoni imbere y'abantu benshi, ndabisomwe izo kumara amazi imbere y'abantu benshi. Rero wofuma somaramara imbere y'umuntu umwe ugiye kubibwira, hakuzomaramara imbere y'ibinyamakuru, imbere y'amateleviziyo, imbere y'abantu bose bavuga ati heraba, bacancanisha ko amafoto uri kurago, kuri urapagana, kankoresha ijambo, uri kurakora amaruregwa. Umuherezi abwirizwa igihe cyose gutunganya ibitameze neza muri we, akatura ibyaha vyiwe vyo mwibanga, kugira ngo ubuzima bwiwe bubandanye kuba ubwikimaze. Nta numwe Imana yatoranje kora ko vyose byari bitunganye. Mose ntiyaratunganye, ba Eliya ntibari abantu batunganye, benshi twovuga mu ijambo ry'Imana suko bari abantu bibitangaza. Mugabo kandi turabona yuko ubuzima bwabo bagiye batozwa kungene bagenda batunganya tunganije neza kugira ngo byose bigende neza. Ico Imana igomba nuko dutunganya ibitaratungana. Baho witunganiriza ingeso zawe, baho utunganya ibitaratungana. Tito nta kindi Paul avuga ngo yasigaye aratunganya ibitaratungana. Mwene majambo yasigaye arahonja ibintu vyose ku rutonde. Niko ubuzima bw'umuherezi ubwizwa kumera. Tunganya ibidatunganya, maze Imana kubwire akanwa kayo ubere uwikimazi. Benshi barushize kumenya Imana biciye kuri wewe. Urondere uwo waturira ivyaha vyawe, waturira intege nke zawe, agusengere kandi agufasha kugira ngo ubandanye mu nzira nziza. Kuko umuherezi nawe n'umuntu yambaye umubiri, ntari mu ijuru, ashaka gutsitara, ashaka kuraba kifuza, ashaka kugira imigabo n'imigambi muri we itari myiza. Ariko mugabo kandi iyo utabitunganije ivyo vy'ukuri bigukwegera akarambaraye. Rero ndangiza ndababwira yuko umuherezi abuza gutunganya ibdatunganye, akatura ibyaha vyo mwibanga vy'ukuri, akareka Kristo akamurika umuco we mu mutima wiwe. Ntagire ikintu na kimwe Satani ntakakubeshe ngo ibi bigira ibanga. Nta banga Satani yo kumubikira. Oya, Satani ubiza kumubikira ibanga na gatoya, kuko azokumara amaza, arindiriye ko abantu benshi bakumenya, nyuma akumara amaze mu maso ya benshi, hari vyabona vyinshi cyane gose ku buryo uzoburaho kwiga, uzoburaho uca. Rero ntagire ivyo mubika bitameze neza, tunganya ibidatunganya. Ibisigaye tuzobana tubivuga mu biganiro bindi bizokurikira. Nongera kandi ndabashimira cyane gose kungene mubandanya mudukurikirana, mudusengere cyane gose kugira ngo Imana ibandanye kutubashisha kugira ngo byose byame igihenda neza. Shimira abo dukorana bitanga ku murango no mwijuru kugira ngo ibiganiro bashikire. Imana ibahezegere cyane kandi bandanye bagirira neza. Namandanye gukora subscribe kugira ngo bandanye mumenya hakiri kare, bandanye muronka ama notification y'ivyo tugenda tubashikiriza ku munsi kugira ngo namwe bandanye mwubakwa mu kwizera, bandanye kuba ibigatanya mu kwizera, abo Imana ikontako, abo Imana
yizigira mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Rero Imana ibahezegire cyane rwose kandi ibagirire neza, turabakunda cyane rwose. Tuba dusubira mu kiganiro kizokurikira, ibango ry'ubuherezi. Imana ibahezegire cyane. Shalom shalom.